dufatiye kuri iyo nama ubwa mbere hoho ibituma ubwo bukozi bw'ikibi bwo kweza amahera bene ayaciye mu bukozi bw'ikibi n'ubusuma biza kubera ivyaha bibiri bijanye n'ibiturire usanga kenshi biri mu bihugu basanga ivyo vyaha naha mu Burundi birahari bitazwi canke ngo bihanwe ni icyaha bita enrichissement illicite no kuvuga funga umurengera cane abantu bazashobora gusigura neza ibiriko biratuma amahera bene ayaboneka namwe ratasanga avuye mu kunyuza amatungo y'igihugu cyane ugasanga abantu bariko bakora ibyo kugutanaza urumogi n'ibindi ibintu ibikorwa usanga bibujijwe n'amategeko ugasanga nivyo biriko biratanga amahera menshi cyane ku bantu hanyuma n'ikindi nuko guca bayeza ugasanga bariko bayashira mu bikorwa by'iterambere ngo n'abaguzi atunga bakomeye mu kubaka amazu meza amahoteli ibiki ugasanga bariko berekana ko arabagira neza mu gufasha abantu ugasanga ya mahera rero ariko atabonekera mu bikorwa cy'ubengo abantu bari bagiye neza ya mahera iyo yavuye indicateur igipimo ku bihugu bikunda kubonera ko ngaha mu Burundi bigaragara nushaka kuza mbega ibintu byubakwa muri immobilier amazu yubakwa muri gihugu cyane usagara ca Bujumbura uvuga yuko ari amabanki yoba atanga uburyo cyo bita financement par le secteur bancaire biragaragara neza yuko amabanki mu Burundi ari manini agizwe n'amabanki y'ubudandaji atarangwa atanga ingurane yo kubaka amazu kabenaye cyo bigaragara yuko immobilier mu Burundi ishobora kuva iva ahandi muri ibyo bikorwa nyine byo kunyuza amatungo bari bagiye kwifatira ko na cane tugakebura leta tuyibutsa ibintu bimwe bituma igwanywa ry'ico gikorwa bitoroha.